radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Tabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango muri iki kiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 23 z'ukwezi kwa 11 muri 2022. Ahanini kigizwe n'ingingo zikurikira. I Rwanda muri Angola hariko habera inama ku kibazo c'umutekano kimaze imisi kivugwa mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Congo. Kwari ico kibazo c'umutekano, imigenderanire no guhanahana ibidandazwa hagati y'abanyagihugu ku mpande za Congo n'igihugu kibanyi c'u Rwanda byagizwe ko ingaruka. Turaja muri Rubavu mu kanya twumve uko vyifashe. Twakomeje kandi kubakurikiranira rwa rubanza rwa Felician Kabuga, umwe mu baregwa uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, aho umwe mu byabona yakomeje kubazwa ibibazo birondera kumenya isano hagati ya Kabuga na radio RTLM. Muri iki kiganiro kandi mu kibazo cy'abagore batwara inda bakiri batoya bamaje kuba benshi mu Rwanda, tubahereza akazi babashe gutanga imibereho myiza ku bana babo, abana babo bajye mu mashuri. Iyo niyo vision, niho tugana. Uwo ni Gloria Girabawe, umutumire wacu mu kiganiro c'abakenyezi, atubwira ingena yike muri ikibazo akagikemurira n'abandi bakenyezi. Turabwira no kuri za nkino z'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru zibera i Qatar. Kino kiganiro gihagarikiwe na Mark Nyonkuru. Turaja kwidonido mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Uburusiya bwongeye kurasa uruhuri rw'ibisasu bya Misiri muri Ukraine byibasiye ibikorwa remezo bitunganya ingufu z'amashanyarazi, bimwe byibasiye n'amazu atuwemo. Abategetsi baravuga ko abantu 4 biciwe i Kyiv mu bice biyegereye. Ku nshuro ya mbere amazi yafunzwe mu murwa mukuru wose, ibindi bice nta mashanyarazi bifite. Ibyuma bitanga amashanyarazi ahantu hatatu hatunganyirizwa ingufu za nucleaire byakuwe ku murongo w'amashanyarazi mu rwego rwo kubirinda, kandi ntibiri gutanga umuriro mu gihugu cyose. Ikindi cyuma cya kane kiri i Zaporizhia hagenzurwa n'Uburusiya kiri gukoresha ibyuma bidakoresha amashanyarazi mu rwego rwo gukonjesha. Hagati aho inteko ishinga amategeko y'Uburayi yatoye itegeko ryemeza ko Uburusiya ari leta itera inkunga iterabwoba. Iki cyemezo kidafite ingufu z'amategeko cyatowe ku bwiganze bukomeye. Inkuru ya Dani Abahad muragizweho na Ferenga Kwaya. Iri tegeko ritumye Uburusiya bugerekwaho urusyo rw'amahano yakorewe abaturage b'abanya-Ukraine, gusenya ibikorwa remezo by'abaturage, hamwe rero n'ihohotera rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga agenga ikiremwa muntu. Biravuga ko ari ubwa mbere abashinga amateka b'Uburayi bemeje ko igihugu gishyigikiye iterabwoba, kandi ibyo bigize icyo bivuga nubwo nta ngaruka zihita zibikurikira, nta ngaruka z'amategeko zibikurikira. Aba bashinga amateka basabye bashimitse ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyiraho inzira z'amategeko zo gushinja ibihugu nk'ibi ngibi, maze bakongera Uburusiya ku rutonde rw'ibyo bihugu. Basabye ibihugu bigize uwo muryango gukaza ibihano bikumira Uburusiya ku ruhando mpuzamahanga. Amakamyo abarirwa muri za magana yaheze ku ruhande rw'umupaka wa Uganda ihana imbibi na Republika Demokarasi ya Congo, mu gihe imirwano hagati ya leta n'umutwe wa M23 ikomeje ubukana. Umuyobozi ku rwego rw'ibanze hafi yahambukirwa hazwi nka Ishasha, Sostine Buregeya, yabwiye BBC ko amwe mu makamyo ahamaze ibyumweru bigera kuri 3 ategereje kugenda. Biri kuba mu gihe perezida w'u Rwanda n'uwa Republika Demokarasi ya Congo bari bitezwe kugira ibiganiro by'amahoro i Rwanda muri Angola. Guverinoma ya Kinshasa ivuga ko u Rwanda rutera inkunga umutwe w'inyeshyamba za M23, ibintu Kigali ihakana.
hano mu Bwongereza urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko inteko ishinga amategeko ya Ecosse cyangwa Scotland idafite ububasha bwo kongera gutegura kamarampaka igamije ubwigenge. Urukiko rwavuze ko izo mbaraga zifitwe n'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ikorera i Westminster i London kandi ntishyigikiye iyo kamarampaka. Inkuru ya Rob Watson murizwaho na Victoria Nkunda. Urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko inteko nshinga amateka ya Scotland idafite ububasha bwo kwemeza amategeko arebana n'itegeko nshinga nko kumenya akazoza k'Ubwongereza. Iki cyemezo gishyize iherezo ku cyizere ishyaka riharanira amatwara yo kwigenga Scottish National Party SNP ryari rifite cyo gutegura kamarampaka mu kwezi kwa 10 k'umwaka utaha. Gusa aha siho iki kibazo kirangiriye. Iri shyaka SNP rizakomeza guharanira kwigenga rivuga ko rizakoresha amatora rusange azakurikiraho mu kugaragaza ko Scotland igomba kujya ukwayo. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva kuri Kiso FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Umwana w'ingimbi yishwe, abandi 19 barakomereka mu bintu bibiri byaturikiye ahagarara bisi mu nkengero za Yerusalemu muri Israel. Uwo mwana wapfuye byatangajwe ko Ariye Shupak w'imyaka 16 y'amavuko. Polisi muri Israel yavuze ko ikintu cya mbere cyaturitse mu gihe cy'amasaha ya mu gitondo aho abantu baba bihuta bajya ku kazi cyatewe n'igisasu cya bombe cyari kihishe mu gikapu. Igisasu cya kabiri cyaturitse nyuma y'iminota 30. Umuvugizi wa polisi yavuze ko Yerusalemu itigeze bonekamo igitero nk'iki ku buryo buteguye mu myaka myinshi. Abategetsi ba gisirikare bavuze ko ibitero byakozwe n'umutwe wigenga w'abarwanyi bo muri Palestine. Umutwe wa Hamas washimye ibyo bitero ariko ntiwabyigamba. Inteko ishinga amategeko nshya yatewe inkunga ikanubakwa n'Ubushinwa yafunguwe hafi y'umurwa mukuru wa Zimbabwe Harare. Perezida Emerson Mnangagwa yavugiye ijambo muri iyi nyubako yatwaye miliyoni zirenga $100 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igishushanyo mbonera cyayo cyashingiye ku bintu nyaburanga nka Victoria Falls n'umujyi wa kera uzwi nka Great Zimbabwe. Inyigo yakozwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatahuye ko Ubushinwa bwubatse inyubako za guverinoma zikabakaba 200 muri Afurika. Ubushinwa bwahakanye ko butigeze bugira uruhare mu kwiba amabanga yo muri za kamera zicunga umutekano ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika bwubatse muri Ethiopia mu myaka 10 ishize. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Rwanda muri Angola hariko habera inama yo kwiga ingene hoboneka inyishu ku migenderanire imaze igihe yifashe nabi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bishingiye ku ntambara mu buseruko bwa Congo. Ico gihugu cagiriza u Rwanda gushigikira umugwi M23 umaze igihe usubiye kugwana ugafata n'ibice bitari bike mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibirego u Rwanda rwagumye ruhaka. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Pwimeni ku Magenge ari Nairobi. Iyo nama yatumweko n'umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lourenço yitabwe n'umukuru wa Congo Felix Tshisekedi, w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mu gihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ahagarariwe n'umushikiranganje wiwe ajejwe imigenderanire Vincent Biruta. Iyo nama yitabwe kandi n'uwahoze arongoye Kenya Uhuru Kenyatta, asanzwe ari we yahawe ubutumwa bwo guhuza leta ya Congo n'imigwi yose igwana muri ico gihugu. Itangazo ry'ibiro vy'umukuru w'igihugu wa Angola ryashizwe ahabona n'itororokanizo ry'amakuru muri ico gihugu rivuga ko muri iyo nama Congo n'u Rwanda biriko biriga ingingo z'ingene hoshirwaho urupapuro rw'inzira rw'amahoro no gusubira mu migenderanire isanzwe hagati y'ivyo bihugu. Congo iherutse kwirukana uwahora ahagarariye u Rwanda muri ico gihugu, inabuza uwo yari yarungitse kuyihagararira mu Rwanda gushikiriza amaketa mugena muri ayo mabanga. Imbere yaho ikaba yari yahagaritse amasezerano yose ifitaniye n'ico gihugu. Ibihugu vyombi biri mu muryango w'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC, ubu rihagarariwe n'umukuru w'u Burundi. EAC akaba ari naryo ririko riragerageza kugarukana amahoro mu buseruko bwa Congo. Iyo nama ya Rwanda niyo yavuba ibaye muri iyo nzira. Bitegekanijwe kandi ko mu mpera zo ku kwezi hazoba ibiganiro hagati ya leta ya Congo n'imigwi irenga 100 yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu, naho muri no minsi havugwa cane umugwi M23. Ivyo biganiro vyari gutangura muri indwi ariko vyarasivye. Abaraba ibintu n'ibindi bavuga yuko Congo yifuje ko yobanza kumvikana n'u Rwanda ku kibazo ca M23 kuko arico kiraje ishinga muri kino gihe.
arakoze Primendi ku magenge mu gihe rero abakuru b'ibihugu bariko baganirira i Rwanda bagerageza kurondera umuti ico kibazo co mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru aturuka muri Uganda avuga yuko ku mupaka w'ico gihugu na Congo ahari amakamyo menshi agemuye ibidandazwa bituruka muri Uganda yerekeza igoma yabuze inzira kubera inzira yapfunzwe n'abagwanyi b'umugwi M23. Mu kugerageza kumenya niba ni koko ari M23 yafunze iryo barabara navuganye na Canisius Munyarugerero icegera c'umuvugizi wa M23 ndamubaza icatumye izo kamyo zidashobora kurengana. Ntabwo twafunze umuhanda ahubwo nuvuga ngo za nkoramabi n'ubundi za FDLR zazindutse zitumbishaho urusasu abahungu bacu barabakurikira kugeza ubwo babahashya bakura muri uwo muhanda. Nuvuga ngo icahumvikanye n'urusaku rw'amasasu ariko amakamyo tuyacungira umutekano kuko dusanzwe tubikora. Ariko icyo nakwizeza cyo nuko tuyacungira umutekano kugeza igihe izo nkoramabi zivuye mu muhanda. Nukuvuga ziracahari izo mwita inkoramabi. Turimo turacyategura umuhanda n'inzira kugira ngo umutekano w'abagenda n'abanyagihugu ukunda usesure. Vyumvikana yuko uruja n'uruza rwahagaze aho ishasha. Yego. Imigenderanire hagati ya Uganda n'agace k'ubuseruko bwa Congo iraheze kagenda gute? Ntabwo naho wazanyura Kiwanja Rucuru Rubare Rumangabo Kibumba Goma. Niwo muzunguruko babwirizwa gukora. Niwo muhanda ariko usanzwe ugenda ni kugenda uwo muhanda uko mbikubwiye ni kuteye. Ibi bimaze igihe kingana iki nubwo muvuga yuko hazindutse humvikana amasasu uyu munsi gusa? Ibyo byabaye mu rukerera rw'uyu munsi madame Munyamakuru. Ubundi Bunagana mwari musanzwe mutanga inzira ko amakuru avuga yuko hamaze igihe hagenzurwa na M23. Ibidandazwa bihaca byinjira mu gihugu ni bike cyane by'abaturage nta mamodoka yambukiranya imipaka bitewe nuko mu gice kigendurwa na guverinoma byerekeza kuri Goma ntabwo bemeye gufungura. Ku ruhande rw'ahagenzurwa na M23 naho twebwe rwose nta kibazo. Ubushize twumwirwano ibera Rucuru na Kiwanja hari imodoka 214 zari zivuye Beni Lubero zari zivuye Ishasha aho ngaho uri mu kuvuga ariko twabacungiye umutekano nyuma y'iminsi 7 twacungiye umutekano twaziherekeje izo modoka tuzigeza muri aho guverinoma ikontorora. Hanyuma bigenda gute? Barazakiriye ibikorwa byo gutoza amakori abaharengana kugira ngo namwe mushobore kuyifashisha biba ku ruhande mugenzura. Ibyo ntabwo biba madame Munyamakuru. Hanyuma bakabuzwa niki kuhaca kuko abadandaza nabo baba bakeneye gukora. Ni guverinoma ibakumira kuko ntabwo twakumira. Canisius Munyarugerero icegera c'umuvugizi wa M23. Reka uko niko vyifashe rero ku mupaka wa Bunagana ku mupaka wa Congo na Uganda. Reka turabe ku mupaka w'u Rwanda na Congo mu muji wa Rubavu. Mugenzi wacu Yves Bucana ubu ni hari ni kumwe nawe rero ku murongo wa telefone. Yves, niba unyumva aho Rubavu wasanze ibintu bimeze gute? Florentine, ubu nibwo nkihagera mu kanya gashize na amahoro umutekano urahari haguye imvura nyinshi cyane mu masaha yashize naciye ku mipaka ibiri uzwi nka Petite Barrière ndetse n'uzwi nka Grande Barrière nasanze nta rujya n'uruza rw'abantu kuko nasanze amasaha yo gufunga imipaka yageze no kuvuga ko saa 9 zari zageze icyo cyemezo cyafashwe na Congo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka cyo gufunga umupaka saa 9. None niba hari abacuruzi basanzwe bakoresha uwo mupaka mwabashije kuvugana nabo kugira ngo bumve bibateye izihe ngorane bafite izihe mpungenge? Abo twashoboye kuvugana n'abacururiza mu mujyi wa Goma bafite ingorane ebyiri urebye zikomeye. Ya mbere n'urupapuro bita permis de résidence n'urupapuro bavuga ko ugomba kwerekana ko ugiye muri Congo ufite icyo ugiye kuhakora. Ubundi mbere bakoreshaga icyo bita jeton bakabaterera kashe bakinjira ku mpande zombi ari abanyekongo ari n'abanyarwanda. Ikindi ubu ngubu urwo rupapuro rushya rugura amadolari 35 ni hafi 37,000 bakavuga ko bihenze cyane kuba bashobora kujya muri Congo. Yves, hari amakuru avuga yuko ku mupaka wa Rubavu na Goma harunze amakamyo menshi cyane ajana ibicuruzwa mu mujyi wa Goma. Hari ayo woba babuza kwinjira, hari ikibazo cyo kudashobora kwinjira muri uwo mujyi woba wumvise?
Kuri Grande Barriere umupaka amakamyo acaho nahasanze amakamyo menshi cyane mu buryo budasanzwe yaraparitse ku muhanda, ariko naje kubaza umushoferi umwe w'umutanzania ambwira yuko babakoresheje inama mu gitondo, bababwira ko aho basanzwe ikibuga basanzwe baparikamo amakamyo cyangiritse cyane ko bagomba kugisana, bityo babasaba guparika ku muhanda, ariko amakamyo ubusanzwe arinjira mu mujyi wa Goma avuye ku mupaka w'u Rwanda nta kibazo gihari. Ive Bucana urakoze rero, turaza gusubira ku makuru y'inkino, ntuje kure y'umurongo wa telefone, turaza kugaruka iwawe, hanyuma reka tubanze tumira amate gatoya. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, ni Florentine Kwizera. Tuje ku makuru yerekeye urubanza rwa Felicien Kabuga aregwa ibyaha vya jenoside rukomeza kuburanishwa n'urwego rusubiramwo rwa sentare y'Irahe yasigaye iraca imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaciriweho u Rwanda yaho rikorera Arusha. Hifashishijwe uburyo bw'amashusho, umwe mu byabona yakatiwe gufungwa burundu kubera ibyaha vya jenoside yavuye mu Rwanda, yakomeje gutanga gusura avuga nk'icabona c'ubushikiriza amanza, bukavuga yuko bushimangira ibyo avuga rero bigashimangira ugukorana hagati ya Kabuga na radio RTLM. Uwo mutangabuhamya canke icabona avuga yuko yari mu nterahamwe za Kigali, yanavuze ko umugwi w'interahamwe watanguye ari ugwaruka rw'umugambwe MRND igihe politike y'imigambwe myinshi yatangura mu Rwanda. Mugenzi wacu Didier Bikorimana ari Nairobi yakurikiranye urwo rubanza ku murongo w'itumatumanako. Navuganye nawe rero mu kanya atangura kumbwira uko ico cabona cavuze ku ruhare rwa Kabuga muri RTLM n'ingena yabibwiwe n'abanyamakuru bakorera iyo radio RTLM. Umutangabuhamya yavuze ko ari ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru babiri ba RTLM aribo Philippe Mbirizi na Kantano Habimana, ngo bakigiranye mu kwezi kwa gatanu mu 1994, ngo bamubwira ku mabwiriza bari bahawe na Kabuga ubwo yasuraga RTLM ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa kane mu 1994. Ayo mabwiriza ngo akaba yari ayo kuranga aho abatutsi bihishe kugira ngo intera hamwe n'abasirikare bajya kubica. Ico cabona kandi ngo yavuze ko ibiganiro vya radio RTLM vyagiye bihindura isura inyuma y'itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994, itariki y'urupfu rw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yavuze yuko ivyo biganiro vyahindutse mu buhe buryo. Yavuze ko ibiganiro bya RTLM byarushijeho kumvikanamo imvugo ishishikariza urugomo, ndetse no kuvuga ko abatutsi aribo bishe uwari perezida Juvenal Habyarimana kandi ko bagomba kubiryozwa. Wotubwira no ku gice c'ikiganiro ca RTLM cavuzwe ko muri sentare ico cabona yakivuze kwiki? Ayo majwi umutangabuhamya yavuze ko niba yibuka neza ari ay'umunyamakuru Noheli Hitimana, ngo yavugaga ku batutsi bari bahungiye ku musigiti wo kwa Kadafi, bahagera bakahicirwa, ariko nyuma y'uko bishwe ngo yari arimo kugoreka imvugo avuga ko abishwe ari inyenzi inkotanyi. Yanabajijwe kandi ni ikigero yashyiraho uruhare RTLM yagize mu gushishikariza abantu kwitabira ubwicanyi. Avuga ko iyo hataba RTLM hari abantu benshi bajyaga kuba bararokotse. Twumva ko yanavuze ko interahamwe ngo zahinduye intego canke imirimo yazo zari zaratanguranye mbere. Uyu yahoze ari interahamwe ubwiwe yabisobanuye gute? Yavuze ko mu ntangiriro interahamwe rwari urubyiruko rw'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND, kandi ko n'andi mashyaka nka PSD yari afite urubyiruko nk'urwo,
ngo ni urubyiruko rwatangiye nyuma y'umwaduko w'amashyaka menshi mu 1991 ubwo MRND yaretse kuba ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu, igatangira rero kujya yifashisha urwo rubyiruko mu kureshya abandi bayoboke b'urubyiruko bo kuryinjiramo. Ngo mu ntangiriro interahamwe zakoraga ibikorwa birimo nko gususurutsa abantu mbere y'uko mitingi za MRND zitangira. Ngo ahagana mu mpera y'umwaka w'1992 zahindutse umutwe w'abicanyi ngo zikica umuntu wese udashyigikiye MRND. Kabuga rero ngo akaba yaragiye afasha interahamwe na MRND nko mu kubaha inyubako zo gukoreramo, akaha interahamwe imodoka zo kugendamo ndetse n'ubufasha bw'amafaranga. Rakoze Didier Bikorimana. Tuje mu nkino z'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru ziriko zibera Qatar. Uyu munsi umugwi w'Ubuyapani ari nawo wanditse amateka mu mupira w'amaguru mu gutsinda ikipe y'Ubudagi ibitsindo 2-1. Umukino wabanjije rero ukaba ari uwa Croatia na Maroc, naho muri kano kanya hakaba hariho ko hakina Espagne na Costa Rica. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Yves Bucana akurikirana izo nkino ari mu Rwanda. Yves, muri kano kanya hariko hakina Espagne na Costa Rica, ibintu woba wamenye uko vyifashe? Florentine, kugeza ubu amakipe yombi agiye kujya mu kiruhuko cy'igice cya mbere. Espagne irayoboye n'ibitego 3-0 bwa Costa Rica, n'umukino bigaragara yuko uri bworohere ikipe ya Espagne. Hanyuma Ubuyapani n'igihugu tudakunze kumva cyane gose mu mupira w'amaguru, byagenze gute kugira ngo gishobore gutsinda Ubudage kandi ari umwe mu migwi ihabwa amahirwe yo gutwara iki gikombe c'isi? Ubuyapani koko ntibumenyerewe cyane, ariko bumaze kwandika andi mateka mu mupira w'amaguru, gutsinda Ubudage 2-1 nyuma ya Arabia Saudite gutsinda Argentine 2-1. N'umukino navuga ko Ubuyapani bwakinaga bufite ubushake, ariko muri rusange Ubudage nibwo bwayoboye umukino kuko bwagize ball possession, kwiharira umupira bingana na 74%. Ariko Ubuyapani muri iyi minsi burakomeye kuko bumaze kugira abakinnyi benshi bakomeye mu makipe y'Iburayi. Abo bakinnyi rero berekanye yuko koko ari abakinnyi bakomeye gutsinda Ubudage, kandi Ubudage ari ikipe ikomeye cyane ku isi. Ive, watubwira mu munota umwe umukino wanyu uyu munsi uri hagati y'Ubirigi na Canada, twavuga ko ari nde ahabwa amahirwe? Hanyuma ama ekipe ya Afrika kugeza amaze kugaragara n'atatu, twavuga yuko yitwaye gute? Ku rupapuro Ububirigi burahabwa amahirwe ukurikije imikinire yabwo kandi uko buhagaze, buri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa FIFA. Canada ni ya 41, ntabwo izwi cyane mu mupira w'amaguru. Hanyuma amakipe ya Afrika, Senegal yatsinzwe 2-0 twarayibonye, yaragerageje. Tunisia na Maroc zitwaye neza ko Tunisia ejo yaranganyije na Denmark, hanyuma Maroc yo yanganyije na Croatia 0-0, nayo yagaragaje umukino mwiza. Urakoze Yves Bucana. Tuzosubire dore ko naho duha umwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abakenyezi. Mwiriho neza. Flove Rwanda ni ikigo gikora ibikapu bimwe abagore bitwaza. Gloria Girabawe ukora ibi bikapu avuga ko bifite umwihariko, nubwo bwose ari ubucuruzi atari yarigeze arota mbere. Aho akorera mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Gikondo, niho yatwakiririye. Muri Flove ni kampani ikora ibijyanye n'ubugeni, tukaba dukora ibikapu abakobwa bakunze gutwara, mukaba wakijyana ahantu hatandukanye, mugomba gutwara ibintu byinshi, urebye n'ibyo dukora. Ndabibona koko hano hari ibyo mbona bikoze mu mwenda, n'ibyo mbona bikoze mu kintu kimeze nk'uruhu. Uru ni uruhu? Yego, ni uruhu. Ubundi impu zose ni impu, nuko ahubwo ziba zifite uburyo zagiye zikorwamo. Hari uruhu bita genuine leather, akaba ari uruhu rwahise ruva ku nyamaswa rukahita rukoreshwa ikintu. Twebwe rero ntabwo ari zo dukoresha iziba zaraciye mu ruganda, bakabanza bakazihereza amacouleur cyangwa bakabanza bakavanaho kusha imwe. Nk'izo dukoresha harimo iyitwa
synthetic leather, hari izitwa bonded leather, hariya hirya nizo uri buze kubona. Hanyuma iki ni igitambaro cyo? Iki ni igitambaro cyitwa coton, nacyo bagishyiraho imiti kugira ngo ibihe shape nziza, ibihereze amabara. Yego. Ariko ndabona hasi hari urundi ruhu rutameze nk'igitambaro. Uru rwo rwitwa jute. Ikintu twibandaho cyane hano muri Flove ni ugukora ibintu bitangiza environment cyangwa ibidukikije. Rero iyi ngiyi yo iva mu gihingwa cyitwa jute. Jute rero yo ni ibimera bumutsa bakabijyana mu ruganda bagakoramo inotisi bita jute. Urabona abaguzi abanyarwanda barabyigondera cyane. Ntabwo ari ibintu dukora duhubutse, kandi dufite adresse aho tubarizwa, tumajije kwizerwa n'abantu. Iyo wifuza igikapu ujya ku mbuga nkoranyambaga, barangiza bagasangaho na website yacu, akaba ariho bakorera order, bakodaringa icyo bashaka, hanyuma bikatugeraho tukahita twohereza umuntu bibagezaho ako kanya. Niba atari ibanga ufite imyaka ingana? Imyaka 23. Kuba uri umukobwa mutoya umaze kugira business cyangwa se ubucuruzi bwawe bukaba bumaze gutera imbere, muri wowe nk'umukobwa wumva umeze ute? Ikintu kinshimisha bwa mbere ni uko nyine n'undi uzaza nyuma yanjye azavuga ati hari undi wabashe kubikora. Nkunda ikintu cya mbere kuzamura abagore no kumvisha ko bashoboye kandi ko nyine bashobora kugera ku nzozi zabo batigeze batekereza. Uvuze abagore, ukorana nabonye hano mu bakozi harimo abagore gusa? Yego, dukorana n'abagore gusa. Twitwa Niyomuhoza Yvonne. Mbere nkikorera hari n'igihe nagenaga nkaba namara n'iminsi 3 ntarabona icyo gukora, ariko ubu nabashije kwigura imashini yanjye 240. Nabashije kugura intebe za salo mu rugo numva nshaka. Twimana Grace. Mbere nakoraga bino abantu bakunze gukora ibikapu byo mu bitenge, ubwo ikigena bavuga ngo byari nko kubizunguza, ariko ubu ngubu n'umushahara mba mfite uhoraho. Ikindi numvaga nko kwishyurira umwana ku ishuri bizangora, ariko ubu ngubu ndamwishyurira ishuri ryiza, ariga nta kibazo. Uvuze mwana urubatse? Oya. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe nawe rero kuba uyu munsi winjiza utari ufite ugufasha, hari ikintu gikomeye cyane byahinduye? Byaramfashije cyane ndetse harimo ikinyuranyo cyane. Uyu munsi nk'abakobwa babyariye iwabo nabo wababwira iki nkawe? Abashishikariza guhaguruka pe bagakora cyane bakajya kwiga nk'imyuga, biramufasha nimba adashoboye gusubira mu ishuri bisanzwe, akagira ubuzima bwiza hamwe n'umwana we nta kibazo. Tugarutse kuri Gloria Girabawe, avuga ko gukora ibi bikapu by'abagore yabyihuguyemo. Tangiye ku ishuri mfite akabage, abantu benshi bakagakunda agakapu. Inshuti yanjye irambwira uti reka ngo hereza aya ngaya ugende unkorera kandi. Ntangiye kubona ko birimo birakora, mfata 3 ndadukoresha, ndangije ndadupostinga kugeza aho nabonye ko ibingibi nshobora kubigira umwuga kandi ukabyara amafaranga. Mbese ni business yitangije. Umuntu yavuga ati inzitizi uhura nazo muri uyu mwuga cyane nk'umukobwa? Njyewe nk'umukobwa ntabwo navuga ko hari inzitizi nini hari. Ndibuka nkitangira hari ngiye najyaga nko ku muntu nkamubwira uti mpereza ruroze ngahe, uko bona ntabwo yizeye ko ndi bumwishyure kora ko ndi mutoye. Dusoza umuntu ashobora kwibaza ati se ubu ngubu Gloria yibona hehe mu gihe kizaza muri ubu bucuruzi? Nzaba ndimo ndatanga uwo masanzu no mu kibazo cy'abagore batwara inda bakiri batoya bamaje kuba benshi mu Rwanda, tubahereza akazi babashe gutanga imibereho myiza ku bana babo, abana babo bajye mu mashuri. Iyo niyo vision, niho tugana, kuko urebye imibare ihari abantu benshi iyo bayisomye baratungurwa. Ikibabaje nuko iyo mibare igihari kandi aba ari abana. Gloria Girabawe ufite ikigo Flove Rwanda gikora ibikapu by'abagore. Ni naha rero dusoreje, muramukeho. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye ikibazo si mugeni, ikibazo ni wowe. Ikimbabaza kurusha ibindi nuko ubugeni igira bwiza ku buryo wabwiye ugomba gukorera atabyemera ahubwo akaba ari igihe wagiramo. Ubu ugomba gukorera n'ubuhe Cedric ko yaguhaye amafaranga y'ibikoresho by'ishuri wagiye kwiga? Nkubaze ko yaguhaye amafaranga y'ishuri wararyishyuye? Ni 12:45 kuri BBC.
Nejo rero ntimuze mutangwe ahacu rero uno munsi tukaba tubasezereye hano iki kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru mwijwi mwariko mwumva Florentine Kwizera twibutse yuko mushobora gukurikira bino biganiro vyacu kuri podcast canke abashobora kubikurikira ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com mukomeze kugira ibihe vyiza. Thank you.